namwe bakunze b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro cuno munsi mugiye kugishikirizwa na Ladislas Niyiragira. Mu Kirundi bati nuwo kwankuru kwavuye kwemera ko ruzi kwiruka. Umutamukanyi wanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yararanguye ibikorwa vy'iteka vyinshi kandi biteye igomwe muri uyu mwaka turangije w'ibihumbi 2016. Mudukundire tubayagire muri make imwe mu vyo yaranguye mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu. Sangwa ikaze. Wanje nagakisa kanje mbega no tinyande kandi niwe gihome canje gikingira yemu bugingo bwanje uraho niwe muco wanje nagakisa kanje mbega no tinyande kandi niwe gihome canje gikingira yemu bugingo bwanje na ingabo zosagaza ngozinere ntabwo zoshobora mutima wanje abakenyezi b'abarundikazi cane cane indongozi barakenera abandi babaje imbere bakabungura ubwenge. Ni muri iyo ntumbero nyene icubahiro Denise Nkurunziza yakoze ibikorwa bikomeye mu ntara 10 zose mu kubigisha ko umukenyezi w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ariko w'igipfu akarusambuza amaboko yiwe. Yaribukije uruhara rwabo mu kubaka igihugu, umuryango eka mbere no kwitwararika amagara yabo. Umviriza bimwe mu byo yigishije. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe mu Migani 14 umurongo wa mbere, ariko w'igipfu arusambuza amaboko yiwe ubwiwe. Tubona wewe rero ari we uri kurasambura urugo rwawe biragahera. Ariko ndashaka ngo tugire ubwenge twubake ingo zubakitse igihugu kizokubakika. Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Erega hari abakenyezi bosha abagabo babo kwiba bakabibosha gute mu kubasaba ibyo badafise, mu kubasaba ibigezweho. Umugore w'ubwenge ntajana n'ibigezweho, ajana n'ibyo ashoboye kuronka. Nayo umukenyezi asaba umugabo ibyo adafise, imodoka adafise, impuzu zigezwe hadafise, inzahaba adafise, uwacaja kwiba akarya ibiturire akanyuruza itunga ry'igihugu ngo arabe ko yonezereza umukenyezi. Umugore yamubwiye ati nseruka mu bandi bameze uku bakangaya, agacaja kwiba. Uwo n'umukenyezi w'igipfu. Intumbero yuko hamwe n'ibi biganiro vyotuma imiryango imererwa neza, vyotuma ingo zikomera, ingo zikabaho neza, kuko ingo zimeze neza n'igihugu kiraba neza. Ingo zifise amahoro igihugu kiragira amahoro. Namye ndaba ushaka kuraba ushaka kumenya ibiri mu miryango buryo urashobora kwihweza igihugu uko cifashe, kuko igihugu tukiraba ibiriko biraba turashobora gutahura neza mu miryango uko bimeze, kuko ibintu byose bihera mu miryango. Igihugu ni ensemble y'imiryango, ni imiryango yose igiye hamwe. Rero tugiye hamwe bimeze neza mu ngo, turi amahoro, duhuje umutima n'inama, no mu gihugu biragenda neza. Niyo ntumbero yanje yuko imiryango twoyigarukira mu gihe nk'iki. Kandi icana bintumye nuko mu ngo nyinshi zitandukanye dusanga ari mu kibano, mu bagenzi, mu nshuti, usanga hari byinshi bitameze neza. Hanyuma numva turakwiye kuganira turabe twokora iki nk'abamama kugira ngo imiryango imererwe neza. Ndakeneye ko tuganira umenye uruhara rwawe nk'umumama mu muryango,
umuntu wese muri twebwe amenye uruhara rwiwe, umenye uruhara rwawe uco bihagararamo, umenye icyo wategerezwa gukora nk'umukenyezi ubihagararemwo ubikore, kuko kenshi iyo umuntu atanimenye atamenye icyari aca yifata uko atari, ukazusanga akoze ibyo atari gukora cyangwa yifashe uko atari kubera niyatahuye icyari. Birakwiye ko umumama mu muryango amenya agaciro kiwe, umenya agaciro kawe, umenya icyo ujejwe ubwawe hanyuma ubikore. Umugabo arafise ibyo ajejwe, umugabo arafise ibyo Imana yamuhaye gukora, uko Imana yamuhaye guhagarara no kwifata, natwe turafise icyo Imana yatugize tubimenye tubitahure. Mbega Imana yaturemeye iki? Yaturemye ngo dukore iki? Yadushize mu miryango kugira ngo tugire gute? Kugira ngo tuvyare turondoke n'amahoro. Ariko cyane cyane nagira ndababwire ko Imana yadushizeho kugira tubabafasha. Turabafasha babo twubakanya, ariko ko twitwa bafasha no mu gihugu dutegerezwa kuba bafasha. Aho umwe wese aherereye, aho umwe wese akorera, aho umwe wese ari, dutegerezwa kuba bafasha kandi beza. Imana iremye umugabo, usomye mu gitabo cy'Itanguriro muri Bibiliya, Imana iremye umugabo, yaramuremye imurema yamaze kurema n'ibindi byose, yashizeho ibimukikije, kuko Imana irazi ubwenge, yarizi yuko umuntu ategerezwa kuronka ibimufasha uko abaho. Imana rero irarema ibintu byose ibikoko ibiki byose, Imana irabimuha ngo abyita amazina, iramushira ngaho. Ariko Imana irabyisanga nta mufasha arimwo bakwiranye n'umugabo, ica iramusinziriza, ikura akagufa mu rubavu rwiwe ngo ikabumbabumba nk'umugore. Hanyuma umugabo amaze kwikangura asanga ikindi kiremwa gitandukanye n'ibindi biremwa byose yari yabonye. Hanyuma acarakanguka, arashiduka, aranezerwa, aravuga ngo urakara ko mu mara yanje, urakagufa ko mu magufa yanje. Acaramwita izina nawe, acaravuga ngo uhereye uyu munsi uzokwitwa umugore. Burya umugabo niwe yise izina umugore, kuko nibindi niwe yari yabyise amazina. Acaramwita izina, aravuga ngo uri umugore, kandi wakagufa ko mu magufa yanje, wakara ko mu mara yanje. Imana rero yari yamushizeho ngo yamuhaye umugabo ngo amubere umufasha. Imana yari yahaye igikorwa umugabo, iramushira mu itengura amubwira ngo uraririma urizigame. Ariko Imana irabyisanga uwo mugabo ntavyo yoshobora ari wenyene, ntavyo yoshobora, ntashoboye ari wenyene. Imana rero ikimuremera umufasha kandi bikwiranye, iramumuha kugira ngo amufashe. Nk'uko ari umuvyeyi ntiyibagiye ugwaruka, yarabigishije iby'ubuzima, arabakangurira kwiyubara no kwizigama. Reka rero gutakaza ibanga, reka gutakaza ubukumi bwanyu, wigira imigabo nk'umukobwa uvuga uti jewe ubukumi bwanje nzokwirinda, simena ibanga, sintakaza ibanga. Kandi umukobwa yigiriye imigabo yo kwirinda kugira ntazotakaze ibanga, ntazotakaze ubukumi bwiwe. Nagira ndakubwire ngo abahungu baramutinya, ariko wiyanze ku isoko nyene akiyanda bose aho wigemurisha nibagusambanya azokwanka naho azoba ari komersa. Apana bamwe batoya bo hejuru, azokwanka hamwe ataguha n'urufaranga, hamwe akubwira ati sindakuzi. Ubaka waratakaje ibanga, ba bantu banyakuntunga baguma nico gicapo. Banyakuntunga murabumva, baguma nico gicapo, baguma nico gicapo. Naho nagutwaye, naho namutwaye. Hari n'igihe bivyuka bakagacukiza uwo basanze vyarononekaye. Urumva waratakaje nyene. Rero mwirinde, waruka mwirinde, nkumi mwirinde gusambana, basore mwirinde gusambana, ni bibi. Nimuzovuga ngo murumvira Imana mutabona, mutarumvira abavyeyi mubona. Banza wumvira abo bavyeyi ubona, hanyuma wubasha Imana, wumvira Imana nzobitahura, n'umuvyeyi azobitahura, azovuga ati vy'ukuri aranyumvira na jewe. Ni ikintu gishobora gutuma ugira umugisha wubasha abaganza.
mwubaha abarongozi ku mashure, mwubaha ababaganza mu aho muba, mu mitumba, mu makomine, mu ntara, mububahe. Niho uzoshobora gushika naho bageze. Erega bazobaraga babahezagire. Ese umuvyeyi yapfuye akuvuma. Ni naco gituma dukwiye kububaha tukabumvira. Kuko umuvyeyi yarangije akuvumye. Kubera utamwumviye umuvumo urafata neza cyane kandi ntaho uhungira. Yemwe nababwiye ngo nimwebwe igihugu cejo, indongozi zejo, uburundi bwejo. Nagira ndakubwire ngo udakunze igihugu uzokiburiramwe amahoro. Udakunze igihugu kandi kiriko kiragusomesha. Burya hariho ibintu tudashobora gutahura iyo tukiri ko turiga, udatahura ibyo leta itanga kugira dushobore kwiga. Hari igihe tudatahura tutabishira ku gipimo ngo turabuko mugabo burya leta iratanga ibintu byinshi cyane kugira abanyeshuri bashobore kwiga amashure bayarangira. Naringabo zosagaza ngo zinere ntabwo zoshobora. Mutima wanje umukobwa w'ubwenge ariyubara agahunga ubusambanyi, umusore w'ubwenge ariyubara agahunga ubusambanyi, agahunga ibibakwega bya politike bitari vyiza akabihunga. Hariho abana bapfuye ejo bundi mu migumuko ari abanyeshure barashwe, amashuri akabahagarariye. Hari abacitse ibimuga, hari abakomeretse, hari abahunze baragenda kubera iki bagiye mu bidatomoye bagahunga ngo bomfata, amashuri akabahagarariye aho. Bahenzwe n'abande n'abaki n'abanyepolitike. Mwiyubare mugire ubwenge mumenye ko amashuri atararangira. Hanyuma ibyiza niba bahamagara gukora ibikorwa rusanga abanyepolitike muragenda, bakabahamagara kubaka amashuri muri abanyabwenge muzobona ko ari igikorwa ciza muragikora. Ahubwo nanjye ndabibahimiriza ibikorwa rusange mu bikore, mufashe kubaka amashuri kugira ngo batoya banyu baronkayo bigamwo, namwebwe mubandanye kuronka aho mwungururizwa. Bakabahamagara kubaka amabarabara murabikora. Kura amaboko mu mpuzu dukora ibikorwa rusange, twubaka amashuri agwire y'imyuga, agwire abazorangiza uw'icenda batashoboye kumenya ngo babandanye baronka aho baza kwiga imyuga. Nagira ndababwiza ukuri, umukobwa cyangwa umusore adatahura fondamentale cyangwa umuvyeyi, nagira ndamubwire ko ari umwansi w'igihugu. Mutigute kandi n'umwansi w'ubuzima bwawe. None abahora baheza 6e bagaca bataha kurima batiyunguruje ngo bamenye no kandi gafaransa na gakeya mu windwi mu 8 mu 9 ko mutama mukoma induru, ko mutigeze mukoma induru, mutaba abantu bayobewe konkuru ni murabe ico mubagira ko mutigeze mukoma induru. Ariko ubu bazobandanya mu windwi mu 8 mu 9 mukore test kujya nyene byari bisanzwe mu 10 muyikore, muyikoze mutoreho muja nimba arizo za paramedicale nimba ari zande mutoraho muja. Ariko abayobegwa bama bariho s'il vous plaît. Konkuru yamenya bangahe? Twebwe hamenya babiri mu gihe cyacu, hamenya babiri. Jewe twebwe yari kaminuza twari twamenye turi 5, ariko hari haheze imyaka 4 bamenya ari umwe, uwundi mwaka bakamenya ari 2. Abasigaye bose kurima. Mbega hemwe murakenyeye muzimire, narinzi ngo murabanyabwenge. None mu 10 mwama mumenya mwese, bahora bamenya bose. Udubuye hanyuma bikanka baramutripuza akongera nimba ari gukwadripura nimba ari kugira gute. Nabama bataha bayobewe u10, nabama bataha bayobewe 6e. Mu bisanzwe fondamentale nta cyahindutse, uretse inyungu nta kintu kibi na kimwe kiri muri fondamentale. Bababwiye barababeshe kandi mumenye ko ari abansi banyu. Muri izo ntara arizo Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karusi, Kirundo, Makamba, Muyinga, Rumonge, Rutana na Ruyigi
umukozi w'Imana Denise Nkurunziza yararemesheje kandi ibikorane by'ubutumwa bwiza. Abitavye ivyo bikorane bakaba bavuye mu mashengero atandukanye no mu mihingo itandukanye. Kurikira zimwe mu mpanuro yatanze. Ndagomba tuganire ku ijambo rivuga ngo ubwizigirwa. Ni ijambo maranye iminsi kandi nabwiye Imana ntizoreka kurivuga ari uko mbwiye uti barumvise hora. Maze iminsi mfise umutwaro yuko Imana yotugirira neza mu gihugu cacu ikagwiza abizigirwa. Abizigirwa turabakeneye. Igituma nagize uwo mutwaro nukubera naravye hirya no hino mu bantu bubaha Imana, mu batubaha Imana, nsanga abizigirwa ni bake. Nsanga abizigirwa barakenye. Abizigirwa n'abantu batunganye, n'abantu bakora ibintu mu kugororoka, n'abantu batagira gasembwa, n'abantu baryoshe. Naragize umutwaro ariko ndavuga nti reka hamwe no kugira umutwaro nongere mvuge. Kandi nawe nagomba ndaguha umutwaro dusenge Imana igwiza abizigirwa mu gihugu cacu. Iduha abategetsi babizigirwa, iduhe mu mashengera abizigirwa, iduhe mu miryango abizigirwa, abagabo n'abagore baba bizigirwa, abana babera bizigirwa abavyeyi babo, abakozi baba bizigirwa. Dusenge Imana iduha abizigirwa. Kandi kindemesha ni kimwe nuko Imana ishoboye gutransforma twebwe nyene, ikahindura twebwe nyene, ikatugira abizigirwa. Kuko Imana irabishoboye. Irabishoboye. Haleluya. Haleluya. Imana irabishoboye kuduhindura tukaba abizigirwa. Abizigirwa turabakeneye. Nukuri turabakeneye. Nasanze nitwaronka abizigirwa mu gihugu cacu, ubutunzi bw'igihugu buzoba ubwatwese. Ntibuzoja mu mifuko ya bamwe. Abizigirwa ntibasoromera mu mifuko yabo. Iyo bari mu bikogwa byategerezwa kuba inyungu y'abandi benshi, nibashira mu mifuko yabo ariko bashiraho bategerezwa gushira. Rero nitwaba abizigirwa tukagwiza abizigirwa mu gihugu, nta biturire bizosubira kuribwa, nta ubutunzi bw'igihugu buzoja mu kigega, hanyuma Barundi dutunge, hanyuma n'abatuzanira imfashanyo bashake bazireke kuko turatunze. Kamutavuga ngo amen. Erega turatunze. Turatunze, nukuri turatunze. Uburundi bworonka abizigirwa turatunze. Turatunze. Nzamurana baramuvuga ngo amen. Ni wavuga ngo amen uzoburi kuravuga ngo nivyo turatunze. Turatunze. Mu Burundi turatunze. Ni bande bantu bafise ifi nk'izo nabonye. Turatunze kabisa. Nukuri turatunze n'ibindi turatunze. Rero nitwaronka abizigirwa igihugu cyacu kizotungishwa, gitungishwe hanyuma dushobore kubaho. Isengesho ryanje nuko Imana yoduha abizigirwa benshi mu gihugu, abategetsi abakaba bizigirwa, abakozi batandukanye mu buzi butandukanye, mu buzi bwo hejuru, bwo hagati, bwo hasi bakaba bizigirwa, mu nzu y'Imana bakaba bizigirwa. Haleluya. Nagira ndababwire ngo tuzotunga kandi tumererwe neza. Muri izo ntara kandi nyene icubahiro Denise Nkurunziza batazira buntu akaba ari warongo ishirahamwe Fondation Buntu risanganywe ihangiro ryo gusubiza ivyizigira babitakaje. Yaribangikanije imfashanyo zitandukanye aho yaciye hose kuri bantaho nikora, ku bigo bireza imfuvyi canke abagendana ubumuga, ku bitaro, ku miryango yibarutse ubushuri, tutibagiye abene gihugu baronkeje amazi meza. Dutanze uturorero mu ntara ya Rumonge hatanzwe imfashanyo ku miryango 2 yibarutse ubushuri, haratanzwe kandi n'imfungurwa ku miryango 100 y'abantaho nikora, bongera baronswa n'igitenge n'isabuni. Ivuriro rikuru naryo ryaronkejwe udukinga 4 tw'abagendana ubumuga. Imakamba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaruguruye amazi meza yubatswe na Fondation Buntu ifashijwe na Millions from One.
muri iyo ntara nyene ikigo c'abagendana ubumuga bararonkejwe toni 2 z'umuceri hamwe n'udukinga. Mu Kirundo imiryango 150 yahuye n'ivyago biturutse ku mvura nyinshi yararonkejwe ku muryango wose ibiro 10 vy'umuceri, ibiro 10 vy'ibiharage hamwe n'ibirato. Ivuriro ritoya ryaho nyene ryararonkejwe na Fondation Buntu imiti ivura abahuye n'impanuka. Ikigo c'abagendana ubumuga cyo kuri Paroisse Kanyinya kironswa udukinga 5 tw'abagendana ubumuga. Umviriza bamwe mu baronkejwe izo mfashanyo. Mbere shimire umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi we yitavye akamo mu ntara bamuteye mu ntwaro. Muravye iki kigo cyo ngaha ni kigo kiri muri bike mu Burundi, nabonye abantu bifashije abana abariko barisununura, akabamwe rero n'ababa bariko bariga bariko barabamenyereza ngene bashobora gutambuka n'abandi bidakunda. Turashimiye cyane rwose rero bimwe biboneka ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ko yitavye akamo twamuteye ngaha. Sivyo gusa umutambukanyi wanyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akaba n'umukuru wa Fondation Buntu yarakoze igikorwa nkoramutima aho yifadikanije n'abagwaye bari mu bitaro mu guhimbaza iminsi mikuru irangiye. Umviriza namwe yarakinjitse arongera arabafungurira, mbere baratembutsa n'ibinyobwa nk'ifanta n'amata. Abandi yabagemuriye ivyo bazomara iminsi bateka. Abari barabuze amafaranga yo kuriha ibitaro yarabarihiye. Obedi Nduwimana numwe mu bakorewe ico ciza. Umutamukanyi wa nyakubahwa aragize neza asohoza ibitaro 359 ubunye bambonye baranezerwa. Nayo bosohora boye kuriha twogurisiza gatongo twobaye ko nako ari gatoyi. Mani muhezagire mugire neza. Impfuvyi nazo ziti ntituzomwibagira ku vyiza Imana yatugiriye. Imana imuduhezagirire. Kuvuga menshi siko kuyamara, ariko reka tubamenyeshe ko mu bijanye n'amagara y'abantu nyene icubahiro Denise Nkurunziza yashigikiye iminsi mikuru mpuzamakungu yagiye itunganywa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida. Yarateguye kandi uganda rw'abashinga amateka n'abakenguza amateka n'ababuramatari kubijanye n'uruhara rwabo mu kugwanya ikiza sida. Yarabatekereye impanuro zitandukanye agira ati: duhamagariwe kongereza ingufu kugira ngo dushikire ryahangiro nyamukuru aho ata muntu numwe yosubira kwandura umugera wa sida, aho ata muntu numwe yosubira gukumirwa kubera agendana umugera wa sida, aho ata muntu numwe yobacicwa na sida. Ivyo kugira tubishikeko dusabwa kuba karorero mu nyifato, mu guhimiriza abo tujejwe no gufata nkama ibi bikurikira: kwipimisha kugira umuntu wese amenye uko amagara yiwe ameze, na cyane cyane ugwaruka rugeze mu bigero, abagomba gushinga izabo, abakenyezi bibungenze hamwe n'abagabo babo. Abasanzwe baranduye basabwa bose kwegera abaganga kugira ngo babafashe mu mpanuro no mu kubaronsa imiti ipfupfahaza. Ku bakenyezi bibungenze basabwe kuja kwipimisha imbanyi mu mezi 3 ya mbere, bipimishe n'umugera wa sida. Abasanzwe bagendana umugera wa sida basabwe kwegera abaganga kugira ngo babaronse imiti ipfupfahaza ikongera igakingira ikibondo bibungenze kugira kize kivuke kitagira uwo mugera. Abagabo basabwe gushigikira abakenyezi babo bibungenze mu gukingira abana bari mu mbanyi, na cyane cyane mu kubaherekeza gupimisha imbanyi no gukurikirana impanuro za muganga. Mu kibano no ku mirimo y'umwe wese dusabwe gushigikira imiryango irimwo abagendana umugera wa sida mu kubaba hafi, tukabatabariza mu gihe amagara abakitse, mbere tugashigikira imfuvyi zasizwe n'abahitanywe n'ico kiza. Turarike abantu bose, abarundi n'abanyamahanga baba muri iki gihugu cacu, kutadebukirwa mu kwirinda no kwikingira ikiza sida. Dusavye abashinga amateka, abakenguza amateka, abarongoye abandi mu nzego zitandukanye n'abaganga mu nzego zose guhimiriza abantu bose kugira ngo bijukire kwipimisha umugera wa sida, ntihagire umwana numwe azosubira kwanduzwa n'umuvyeyi.
Impande y'ivyo yaranguye, mama Buntu yarerekanye akarorero keza ku bakenyezi eka mbere no ku barundi bose, aho yasozereye amashure yiwe ya kaminuza akaronka urupapuro rw'umutsindo ku manota ateye igomwe. Umukuru w'igihugu cacu akaba yarabishimiye Imana mu gikorane giheruka. Uyu mwaka wa 2016 ni ntibagiranwa mu muryango iwacu. Sinkekeranye yuko uri mu myaka wa mbere twegereye Imana mu muryango wacu mu buryo budasanzwe, twarasezeraniye Imana yaradushoboje turabishitsa. Mu muryango ndashima Imana cyane kuko ibyabaye mu muryango wacu uno mwaka wa 2016 ntibyari bwabe. Nico gituma nshimira Imana cyane cyane gose kuvy'Imana yakoze. Mu muryango iwacu uno mwaka wa 2016 nibitangaza byabaye kandi bishimira Imana, aho umuvyeyi n'abana bicaye hamwe bakiga ijoro n'umurango, ama bose ntibamaramara ko bicara hamwe ariko bariga bose. Uno mwaka abana 4 n'umuvyeyi wabo bigira hamwe bose baronse impapuro z'umutsindo. Ibyo ndabishima cyane. Muri Yesu jewe ndarema, 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 muri Yesu jewe ndarema. Aniho dushoreje ikiganiro cyacu cuno munsi. Imana nye n'amahoro ibaho umugisha. Murakoze.